ndifuza ko muduha amakuru yo hano muri Haut Plateau kuko hari amakuru naronse numva ko hari uduce FARDC bayigaruriye turakeneye kumenya ko byagenze muri Haut Plateau bimeze gute. Urakoze cyane MC Benita. Reka ni hijambo. Yego. Ni hijambo kabisa ndagihagire. Oya nariguhaye. Naguhaye umwana. Nkuko bivuze nubwo abatari bake bariko baraserebura intsinzi zitariho FARDC iguma mu kazi. Nikiragerageza kwisubiza bwa buce bwose inyeshamba z'u Rwanda zari zigaruriye zikoresheje amadrone. Uravyibuka twari babwiye mu gato twagiye turabaha kano kanya FARDC kuri no munsi masaha y'umugoroba twagikumenya ko igaruriye ubuce butari buke bugera kuri butatu. Aya n'amakuru yizewe ndetse abari hafi bo turabira nk'agace kitwa Kashamata Kimete ndetse ni wihene canke wiheme ubuce bwaho burana umusonga ni wihene ubuce bwose buraye mu Wazalendo na FARDC kandi ubuce buri hariya mu Minembwe. Rero nosaba abanyamurenge ko batokumviza bino bintu bya propaganda yabo bani bavyumve kuko wavyumvirije turazi yaje wavyumvirije ujya mu journaliste turabizi ibyo yaboneye muri Maripo boss ivyo uyumvirije afatiye kuri ibi bintu bariko baravuga icyaye no gutohoza amakuru yararonse rugaba muhenze ngo twamaze gufata ngo kwenze rugabo n'umwana mubi rugabo yamuhenze ati twafashe kwenze Maripo ashoramo umuntu na kamera yavuye muri studio avuga ati twamaze kanje gukorera ikiganiro kuri antenne yavuye ujya nkuru nareko ndayikurikirana yego Maripo adukoreye inkuru ati point 0 yamaze kwigarurirwa cyane gose natwe turavuga muri studio aca avuga ati mu minota mike ngiye gukorera ikiganiro kuri antenne ku munara yego muvyibonere neza sha twabonye amucisha ku munara ari ku moto ari mwigunira ikiziga ariko gitwara ku moto hari bamucije ajanye no ku munara kandi bya serie ni moto baboshe mwigunira bariko bararira Maripo unatuacha Maripo ni hapa inguru yadoye twarayibonye ivyo byaheze rero bamaze kubahonda neza muri buno buci zino nyeshamba zirutse kasa zirayabangira ingata zirutse zirahunga amakuru ava ku mirongo y'urugamba ndetse abari bahari bo baracavuga ati abaho ni Francine niyo saba cyane nkazamyani kuko c'est vrai birutse kubera ko muri wari mwinshi navuga ko ari bitero bavuze ko byaba byumvikanye n'inkozi nini zinini ndetse habamo n'imitego myinshi iyo twumvise mu mitego je hari ibintu byinshi nibwira ntobwira Benita kumena yimubwira behind iyo twumvise mu mitego abantu bihari imitego muri zino ngamba turabizi uzobaze rugabo azosha kubwira ati abantu nibakunda kugira imitego rero bamaze gukubitwa neza banyabona bakunda kuvuga ngo bakubiswe icuro baciye bahunga kabisa bahungiye mu bumanuko bwa Minembwe muri side ya Minembwe mu gace muri Rugezi naho bitwa muri Bigaragara uzinyesha niho ziraye zikitse umutwe nyamba hibu izigorobe zako nawe urabimenya ariko turabizi neza ko ku munsi w'ejo intambwe ishimishije zose turayibona FARDC na Wazalendo bariko baratira ga musozi miremire oya Minembwe mu gihe abandi bakora serebura intsinzi FARDC iravuga ati mwe muserebure twebwe twendere ya mbere kabisa tuzohuriza hagati nuko muri make iyi nkuru y'ubuce FARDC yigaruriye sinzi ko musango zari ibindi bintu yoba yiziko je ivyo nashoboye gutohoza amakuru namenye ndetse amakuru nayikuriye ku mirongo y'urugamba mugabanye amafoto mugango mandababaza kugira ngo bampaye amafoto ndayahaba dukurikirana kuko sevire hari biziga byinshi byahabonekanye na karasiyo bagatayeho bari bamaze kwijajara bari bamaze gushinga ibirindiro aya n'amakuru y'umuzarendo ari kuri front line hari yanyene mu Minembwe yabivuze niwe yashoboye kutubwira iyi nkuru ngene yagenze muri rusange rero ndakunganiye Code de Black ego mu bisanzwe iyi operation yabiri hano muri Haut Plateau ego sinzi ko novuga ko yashatse gufunga umunwa ibitangazamakuru byinshi byari byigize ko bifite iperereza rikaze cyane rikomeye sinzi ko wagiye ukurikirana nagiye nkurikirana cyane ibitangazamakuru byako bya Kanyara mu gihugu cy'u Rwanda ngo MRDP twigwandeho yafashe hanaka yafashe ubucu 8 bwahanaha byagenze uko ahanaha
byagenze uko aha naha urumva kugeza naho ibinyoma byabo byahindutse ukuri mu matwi y'abantu niyo babwiye ukuri ntibashake no kukumva. Yes. Aha rero muri buno buce butatu ko yavuze habayeho from kabisa habaye intambara bashiranye mu mitsi kandi zikomeye pe nyinshi. Ikintu rero kiriko kirandyohera ubu mugabo kandi kinababaje cyane gusumba kinateye n'agahinda nuko barugabo ntibakironka impamvu yo kuvuga ko abanyamurenge bariko baricwa kubera bamaze gutangaza ko burya buce bwose ari wabufise mbacabura ico bavuga ni ukuvuga abapfa umenga baravutse none bavuga gute ko bapfuye kandi bafise burya buce. Yego. Izi ntambara zihabera ntibavuga kaba kamizwe n'ingoma. Yego cyane. Kuko babesha amakungu yuko buno buce bamaze kubwigarurira kera baburimo. Aha sinzi ko yavuze effectif ku makuru ya Ronse yabashuye kuva muri buno buce. Oya ntabwo navuze ko abasirikare ba RDF abana b'abanyamurenge bahoneye muri buno buce butatu bwabereyemo intambara. Abagwanyi barenga 40 bahaguye babakomisi benshi kandi ikintu kibabaje nuko abantu batavyumva. Musanzwe aba basirikare babo bashiramo imitwe nk'intama. Bashiramo imitwe nk'intama bagenza umutwe none ko bababwira ngo aha hari securize twafasha kubesha ukabesha n'umuntu ari kuri front. Urumva ngene bibabaje kuba ari kugira baje gukoma oya si gukoma barabe yuko banka ko ahubwo botanga amakuru y'ukuri mu miryango yabo bigatuma bashiraho umutwe bakabamesa. Aha rero u Rwanda rwahombeye nubwo ubuhomba yahombye nyina n'abariko barahombera abana kweri bahahomba. Ntiwumve ngo ibitangazamakuru byabo ntibyabivutse ntiwumve yuko hari hapfa umuntu umwe mu gihugu burya ni igihugu kiba gihombye. Reka tubandanye musasanguzi tubandanyirize kuri Fontaine nyene tubashaka muduha amakuru ya Minembwe ndetse na Mugima mutubwire en general. Sinzi bo hano muri Minembwe ikimaze kugaragara abantu bomenya kandi botahura kinababaje gusumba. Burya nk'abantu turi abakozi b'Imana hari ibintu tubabaza kuvugira kuri social media. Amafuti y'umukozi w'Imana mugenzi wawe aragoye kuvuga. Mugabo nyine tugomba kuza tuyavuga kugira ngo baze barikenuka. Uzi ko baje gusanga ama eglise yo muri Minembwe ariyo yahindutse ububiko bw'ibigwanisho byatwigwaneho n'ama stock voilà ubivuze neza. Ama eglise yo muri Minembwe yahindutse stock y'ibigwanisho byatwimareho. Si eglise gusa nukuvuga bafata bien public n'ama hôpitaux n'ibitaro babihinduye aho babika ama stock bakabika ibigwanisho umunsi bizomera nka bijya byo kumusaga nawe urabona ama eglise menshi baba bafise amantuze ama baptisteri bagenda bagashira amasanduku y'amaminisi bagapakira. C'est une honte. Birababaje kumva umukozi w'Imana ashobora gutanga urushengero rw'iwe barabikemwe ibintu biza kwica. Sinzi nimba ari Imana umuremyi mugabo tumubona abakozi b'Imana bivana niyo mani yari. Sinzi nimba Imana umuremyi kumva ahantu hagenewe ko abantu bagomba gukirira abantu ariho babika ibija kumara abantu kubamara. Ivyo bintu biragoye. So ibi nivyo byagundiwe muri za Minembwe n'ahandi ariko kandi ibi bintu mumbabarira ndabivuge pe. Ibi bintu biza kugabanura credibility ubwoko bw'abanyamurenge mu isi. Je dis bien mu isi. Uzi impamvu nabivuze? Apotre Gitwaza mwari musoma jambo yavuge muri Kenya muri eglise. Mwari musoma jambo yavuge muri Amerika muri eglise. Turavye aha muri Minembwe ibi bintu ariko wasanga mu eglise ibigwanisho mu eglise atandukanye. Ambulance Rusehabaniha bazitwaramwe amaminisiyo.
aho gutwara abenegihugu barashwe bahuye n'ibiza by'intambara barabahohosha kugira ngo ibigwarasho byabo ngene bigende ngene bavyungurutse. Buriya abanyamurenge bafise gukora ikintu nabonye ko ari ababitanguye ngo barakwiye gukora ikintu cyo gusubiza agateka ubwoko bwabo. Kagame ntaco atakoze mu kubacafuza mugabo hariho ababaye ibifobagana umugani wabo bakomeza kumutiza umurindi batarakenera kubona ko Kagame ariko arabamarisha. Bariho kandi ni benshi. Niyo mpamvu rero bino bintu mu by'ukuri ntabwo ari byiza na gato ku bwoko bw'abanyamurenge. Hano naho muri Murima ibitangazamakuru byinshi nabonye bitangaza bivuga ngo habaye itombi. Aho mbere nabo nabonye babesha ngo Murima ngo ngiri 40 km ya Baraka. Je nabiravye Murima ni à peu près 120 km. 120 ntaho nzi muri Murima mugabo mfatiye ku binga abazungu bagize ni 120 km. Ni nko kuvanga mu gisagara ca Bujumbura karenga Igitega. Exactement. Hano rero nubwo barimbye ngo tombe ego tombe yabaye mu mitwe yabo no mu kanwa kabo. Ariko amakuru mfise nuko haguye abasirikare ba RDF 200 mu mutego batezwe na Wazalendo. Nabonye kodi hariho ireresi washize mu kiganiro wakoze kare y'indege yari kirarasa. Hajya hantu hariya nyine mu Minembwe muri hariya ni muri Mirima n'Abazalendo muri Mirima. Ijya ndege ya FARDC yari kirabacucuma hari muri Mirima cyane gose kabisa. Hama ngo habaye tombe amiyambiskadi kibereye gute? No ni wazateze ambiskadi oya ko bahateye tombe erega Wazalendo ifasha ntibiri imbere ntibitombesheje abantu kabisa. Rero naho uzi ukuntu bahafashe mugaka bariko barahakubita. Oya gusa ni nyene tuze tubareka nyene babigira iryo banga turabe ko tworuka na gato y'abasi y'amatangazo yantuzenye waho ndavuga ngo l'armée congolaise a bombardé dans un millier densément peuplé. Turako tugaruka basigato ibice bituwemo n'abenegihugu nuko bakunda kurivuga kenshi. Reka tubandanye rero musesanguzi dusa nk'abaje ko baraje ku musozo w'ikiganiro aho benshi babonye kuri screen zabo za telefone cyangwa se bani kurakoresha ku mutwe w'ikiganiro handitse ngo Emmanuel Macron mu gahinda. Iboneka ko Macron sinzi uko ya joininze byashira hamwe abagabo mu gahinda. Abagabo mu gahinda. Ubu rero ni Emmanuel Macron mu gahinda mu Kayanza mu Kayanza aramuca amande. Kabisa ndakeneye musigura ingene ya joininze ino groupe mu Kayanza. Iki yayikuye. Ndazi ngira ngo bamuhaye link kabisa yamenye ko mu Burundi hari Sabentana sikafise gutoza amakuru atandukanye nuko Benja sigaye tumwako. Jenda kene mumbwire ukuntu Emmanuel Macron agiye mu bagabo mu gahinda. Donc agahinda afise ni kubera aba basirikare banka kumuha bimeze gute ariko yicuza bivuye kuki bimeze gute. Mu sega tura ntamucire mu musesanguzi ku bya Emmanuel Macron sinibaza uko agahinda karakubu nyene gusa. Ni Trump we nigeze kumubwira ko afise agahinda. Ntavyo wibaye. Trump yageze kumubwira ati wewe no bugirira urafise agahinda. Yareretswe don. Macron niwe yoza ivyombo. Oh la la. Ni Trump yabivuze. Niko biri. Macron niwe ari umugore ko biri. No umuntu agukubitiye imbere y'abamenyesha makuru aba hari cyo ko agusigariye. Ibi barabivuze rero urashobora gusanga n'ubu umugore yongeye kumukubita. Oya en fait musanzwe ifo abantu batahure agahinda makoroni ari afise mu bisanzwe bongeye kumudiya. Oya bo bamudishe mu bundi buryo. Bamudishe mu bundi buryo kandi mu by'ukuri izi ngumi zo zakubiswe zirakaze ziruta zijya. Reka ndavuga ikintu kimwe ni mwisa nama ya Tshisekedi magingo aya arimwo iyaba yakurikirana ibitangazamakuru byo mu Rwanda ni muri iyo sanama abafite itambara gikanye mu mutwe amaguru yahonyoje mu mazi umva bamushize ko bya bintu electrique biguma bimugira kugira ngo ataba deprime kabisa. Ataba deprime yaba yakurikirana ibitangazamakuru byo mu Rwanda ego aba ari pire. Emmanuel Macron rero Emmanuel Macron
ari mu kibazo gikomeye cyane, ari mu gahinda katagira uko kangana. Buriya nimba hariho abantu bakagomba gutwara Tshisekedi ku mugongo, Emmanuel Macron akagomba kuba arimo. Uti kubera iki? Yego. Tshisekedi afise abasirikare b'amakoroni yafashe mpiri, uzi ko ayandi makuru mashusho amenye kodi. Hari ibiziga by'abasirikare b'Abafaransa biri muri morgue muri Congo. No babibiki. Yabimye ibiziga. Tshisekedi yarabibiki. Yarabibimye. Abo nabifotora vyereka. Kabisa. Aha rero niho vyugariye aha. Tshisekedi atanze itegeko. Abwiye makoroni. Ntitaye ku byo navuganye na Trump. Ngutegetse nawe gutegeka Kagame gukura abasirikare biwe mu gihugu canje. Bitabaye ibyo makoroni uraja kurangiriza mu gasho. Tshisekedi komengo yarengerera. Nuko arengera gute? Ahubwo abarwaduti ubwo bushobozi bwo kumufungisha yabufise. Nico ari kwibaza. Yategetse Emmanuel Macron. Yategetse Emmanuel. Izika byiwe niko tadashaka kumukanga ubwo kandi birashoboka. Yategetse Emmanuel Macron ati ndagutumye nawe utegeke kaga k'akarere kagome shetani yagendeye akarere kacu intumwa nkuru gukura abasirikare biwe ku butaka bwanje n'imihari za M23 ankurire bitabaye ibyo wewe ndagushira wowe uza kurangiriza mu gasho. Macron we yarazi code. Arashobora kumfungisha umugabo sasevira. Macron arabizi code. No umuntu afite ivyemeye. Qu'est-ce qu'il a fait? Yaciye yambamba papa w'abazuru. Papa w'abazuru amubwiye President Cyril Ramaphosa. Hariya muri Afrika y'Epfo. Ati ndakwinginze nyamuneka. Ruriya rubantu rwanyu. Genda uruntakambira ukomera amashi. Urubwira uti ntirungirire nabi. Ndagusabye ntirungirire. Ni ushobora kubivuga bikumvikana. Niwe muntu wenyine mbona no turukira. Ego. General Major Nevasi no muturukira. Nibyo ukunda. Niwe muntu wenyine, niwe piyo yonyine mbona sigaranye. Notu. Cyril Ramaphosa. President wa Afrika y'Epfo iramugambukiye. Ariko ari ibintu biyobeye. Tshisekedi koko yofungisha Macron gute? Urumva arafise akane karamukangisha. Afete akaramukangisha nagaki. Ubwa mbere Emmanuel Macron yabwiye Tshisekedi nsaba ibyo ushaka byose ndaguhe. Mugabo ntusohora ifoto nimwe y'umusirikare mwafashe canke yapfuye. Tshisekedi nawe ati tsoke. Ndagutumye sigisabo nitegeko. Bwira Kagame nawe akura abasirikare biwe ku butaka bwanje. Bitabaye ibyo amafoto ndayashira hanze y'abapfuye nabo mfise mu gasho n'abakomeretse kandi abakoreka n'abateye ikamba. Exactement. Hari abantu muzi iby'amateka yarimwe n'ibindi. Buriya makoroni ntiyorangiza mu gasho. Ni mu Faransa niko bimeze. Niko bimeze. Yego biteye imbere. Bumara manda baca kujyoza. Ure utanze ingabo bitaciye mu nama nshinga amateka. Wowe witaye mu kagozi. Ariko arakana uvuze yuko uyu Emmanuel Macron yaciye atakambira uyu Cyril Ramaphosa. None yoba yaraje muri Congo canke hari ubundi buryo yoba warayikonye? Bro, ayo makuru none amenye. Nta makuru ufise. Cyril hari muri indwi nyene itujeje. Si c'est pas jeudi c'était vendredi. Ego. Ariko cyamuzanye yaratumitse aho bamwe batangiye kuvuga ngo Cyril Ramaphosa noneho ngo nawaje kumwosha Tshisekedi ngo bamese abanyamurenge. Nibazi yuko yazanye amavi ya makoroni kuyafukamika imbere ya Tshisekedi. Ego. Byumva ibintu bikomeye cyane kandi ibi bintu birasobora kuvamo ikintu kimwe cyangwa bibiri kuko uno munsi nyamba Tshisekedi yamaze kuba kudesida. No Kagame uribaza ko yova muri Congo kubera Emmanuel Macron avuze. Mon frère ndakubwira ikintu kimwe. Ba Macron bagasamara gato. Abo ni bagiye Kagame. Urumva bagasamara gato.
bahuye n'abahinga bizi intambara z'akarere bakireve batarese kabisa bagasamara gato baragiye bahuye n'abahinga bizi intambara z'akarere kubera ko bamenyereye ingene bacunaguza abo hambere abakuru b'ibihugu bacu bo hambere naba bashaka kubatreta nk'ababandi ntibamenya yuko amazi atakiri yayandi ntibamenya yuko ubu dufise abakuru b'ibihugu b'abapatriote cyane kabisa atari bansumirinde atari n'abanyepolitiki atari babandi bagateka kwakwanye n'ibindi abapatriote ego hariho wumve ngo bagatangara bagasamara baza kwisanga basigaye bonyene sasa mumbara ndagize kano kantu betekangira amakrende yanashavuye ngaba batamubona ntimurabo yatumbisa amata mu twavuze umwanya muremure je nkunda dukoresha umwanya kumbabarira ndagize kano kantu ku bantu bakurikirana BMF na Kodi Empire hari ibintu mugomba kumenya ndabivuge cyane ndabireke oya ko warinze ubivura ari ibintu bagomba kumenya mu bisanzwe aya majambo maze imisi avuga ko u Rwanda rugiye gutera Uburundi sivyo sibwo bwa mbere babivuze si n'ubwa kabiri ça fait longtemps kandi uko babivuga kose bakubwira ngo ubu ivyemezo birahari akaba kagiye kuba nukuri ntabyo gukora wala ntabyo u Rwanda ntabyo gukora abarundi bazavambarira gusibare Kagame niho tugwariye niho tugiye no guhomba zizokoma twambarira gusiba aho niho tugiye guhombera Kagame rega arafite iperereza ego Kagame arafite iperereza rinakomeye kandi rikomeye urumva ibi rero byo kuvuga ngo botera Burundi ni vya bindi byuko uwo babesha ngo batera Burundi yoba yigize nka kwa kundi ruhende umwanda mukuru bitari bujane urumva baramaze kubimenya baramaze kumva ko abarundi tujya dukaravye turikanuye cyane natangajwe n'abantu bangize bazanya ama alert turagowe bagomba batumese bagirike kandi dusenga Imana ati nibaze nyene cyo yarumvise yavuze gute yavuze ati Imana iba kumanaza umutima iba benshi batera Uburundi bande ko ndabereye bete ndanashaka ko mbandanya byo reka turangize basi umwanya muremure nta musanga abantu ndabaramukije bakunzi ba BMfo na n'ibindi bigatangazamakuru bitandukanye none ndabaha ikaze mu kino kiganiro kugira ngo dushobore ko twoyara ibigiye bitandukanye kuri abo kumenya urugamba ndetse n'iko biravugwa hano iwacu cyangwa se mu karere muri rusangi ndabaha ikaze kugira kambere kugira ngo dushobore ko twoyaga nongere ndamutse cyane abo turi kumwe murabibona neza ko nanjye muri studio reka nsabe abo turi kumwe abanze babaramutse ndahera kuwo turi kumwe hano atashimye kuja imbere ya kamera kwicara aho nsanga yicaye ni Kodi the Black ndaguha ikaze kugira ngo ushobora kuba waramutse aho tuma mu kiganiro merci beaucoup MC Benita kuri kazi muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba icambere nishimiye kubana namwe mu kiganiro cuno munsi kubera ko hari byinshi biko biravugwa usangira ino nkuru ndibaza neza yuko abantu tuza kubaha kuri kandi kuzuye rero ibyinshi tuza kuvyumvira muri kino kiganiro cyo no wasaba nuko baza tugatira amana neza cyane nuko bafenda kuri like hama ibintu byose turabibahereza ikiro rikagenda kabisa neza cyane yes reka ndamutse Ineza nubwo mutabonye ko baramutse Ineza karibu Jay karibu yego Fiacre karibu Ephraim karibu n'abandi komeza yego urakoze cyane agapira ka Kodi ngira naza kubikaze kuko ngo nta mukuru abura mukuru nuko yes nko Benita bivuze rikaduhe akanya ijambo ryara rifise umusangozi kugira ngo ashobore kuramutsa abo tugiye kubona muri kino kiganiro asante sana Kodi the Black na MC Benita bwambere amahoro y'Imana ndabifurize akomeze kubana namwe ariko nce ndamutsa n'abakunzi ba BMfo abakunzi ba Kodi Empire aho muherereye hose reka namwe mu byukuri amahoro y'Imana akomeze
kubana namwe by'umwihariko ndamuramutse Batterie Faible kabisa by'umwihariko umuco urera ya utamuramutsa tumuramutsa okay nce ndamutsa n'abazarendo bose aho bari ndavuga bari muri Sud Kivu ubu nibo bagezweho nibo bariko barakoresha bya bigwanisho byita baratuza gutuza umwasi imwe Pierre muri kire yavuga mo sinzi kari bijya mugabo nabo byo bakora koshini baratuze kabisa kuko bariko baratuza umwasi ndamutse Karasenye ka Myasiro ahari kabisa n'abandi mwese abakunzi bibitangazamakuru byacu neza cyane urakoze cyane musanguzi nubwo nihaye deja kandi jambo tazina riguhaye twase katagina riguhaye si jambo umwanya ya nakarenze ndabaho umwanya yego cyane niko biri murakoze cyane nkuko rero uheje kubivuga nagushimiye cyane aburamukije bose ndazi babyumvise kandi babashikira kandi ko nanjye nibutsa bariko badukurikirana muri umwanya ko ndabibutsa ko kugira like ari by'ingenzi ikiri officiel ihereza mugenzi wawe direct match rigenda bicari direct kabisa ego twereke ko ibintu babikunze tabikunze nawe nta ngorane hariho dislike urashobora kubikora ukeneye kujoininga ama group ya BM4 na BM4 please keneye nimero yiwari wese urinjira muri iyo group hama ugashobora kuba woyaga uko uvyifuza rero tutabarandiriye cyangwa tutabatebeje nsasanguze je mu manuka makuru cyangwa abantu baguma mbona ama commentaire menshi aguma avuga yuko gutanga amakuru y'ibinyoma atariyo donc amakuru yo nuko point zero na minembwe byo byabaye heraheza ayo makuru yakuye ariko nabonye abanyamurenge batewe umugozi muri ibyo bice nyene bavuze baboshuwe indege bababoshe we sinze ayiswe kura makuru niko bambwiye ngo umusanguzi ubujya asigaye ahengama atanga point zero na minembwe na mikenge bugeze byarabaye tombiri mwabimenya ariko je ukuri mfise no confise video y'abatwigwaneho abasikare batwigwaneho apana abasivili batewe umugozi muri ibi bice nyine uvuze yuko bigaruriye video ndayifisa atacabaye reka kwereka inyuma y'ikiganiro reka ndabwira ikintu kimwe je ndazi yuko hariho abantu bahawe amafaranga ngo baduce intege mwe murashobora kuba mutabizi iki mugabo je ndabizi hariho abantu bahawe amafaranga ngo baduce intege tuteranatangura no kuvuga n'ikiganiro muzi muri hari bamaze gukorera mu makomantere kwanza bajya abantu Imana ibongera umugisha niwe bafanze bambe dufise kabisa umva umwanya ku mwanya baguma bara bakata notification cyangwa kaja ku rubuga kuraba yuko ata content twakoze ntaro notification abo n'abafanzi bacu vraiment bambere badukurikiranira hafi so deuxième member abo bantu rero muri mission bahawe nuko inkuru yose tuvuga bayopoza aha nubwo twovuga ngo Kagame n'umuntu mwiza wanashaka twovuga ko yahagaritse genocide nk'abandi niyo nkuru boyopora ariko tuyikoze baramaze guhenga yego so rero iyo tuko turavuga ukuri kw'ibiri ku mirongo y'urugamba uzobona bazana ibintu byo gucana intege byo kwerekana ko turaba beshi atakuri namba dufise mugabo ababa bagize amakenga bakaturondera private ntawe usubira kuturondera aba rero aba ndabemera cyane aba bagize amakenga yuko ibyo twavuze atari ukuri bashingiye ku bindi bitangazamakuru bumvise bakaza kutubaza amapreve bamwe n'abandi turayabaha kandi ntibasaba kuturondera baba bashaka ivyemeza kuri kirero ca point zero na Mikenge bava ngo natanze amakuru y'ibinyoma hariho nabonye yazanye akarere isi ka Rugabo bari muri point zero sevre bari muri point zero ariko ibyabaye ejo twababwiye mwibaze ko byahereye kodi yabonye ireresi nanje ndayifise bavuga ko Mikenge bayifise 100% bayifashe imbere yabaye tombe babanje Mikenge hama bakurikiza point zero aba basoda batwimareho tubona baboshwe indege aha muri Mikenge baboshwe n'abandi gabo ryagabo n'ababoshe
Newe urazi yuko bazana amaguru bakayahuza n'umutsinzi n'ubutsinzi bacashiramo igiti baca bashiramo igiti bacababoha neza. oya tuvugane ukuri bajya abagwanyi batwimariho tuvuge ko baboshwe nabi wabo hajya bari muri Mikenge bafatiwe muri Mikenge niho babohewe baboshwe nabi wabo ko FARDC bayikubise ikava muri Mikenge tuvyemere na FDNB kubiswe va muri Mikenge na Wazalendo wari twimariho bajya muri twimariho baboshwe tuvuge ko ari bya bakoze bakabohwa na bene wabo basubiranye hama Kodido Black na jewe tugashitira mu mavideo yabo kandi twayakuye ahantu hamwe mw'abantu mwe nibaze bareka kubeshwa sivyo yego izi ntambara u Rwanda ruriko ruragwanisha imbuga ngurukana bumenyi hazogeraho baburayo bavuga ababo babahoneye bahetse ndababwiza ukuri ku makuru jewe mfise nuko hariho igitigi c'abasirikare 14,000 baduze mu musozi miremire ya Fizi na Mwenga abenshi bagiye n'indege abagiye bo n'amaguru bo gushika sindavyibaza mugabo ico gitigiri mukazokumva basubiye mu Rwanda Kagame atavuze ati jewe ndavyemeye ivyo Amerika yansabye ndagiye yego muzarenda zoba yakijijwe kabisa umugera gwayo w'umunyarwanda barafise umugera w'umunyarwanda bazarenda barawufise ico gihe bazoba bawukize ukazokumva basubiye inyuma abavuga rero ko mbesha bandone kwanza video trasha magroup baraza kuyibona trasha magroup ega naho twabwata mu kiganiro bugira na konsikiriza ibyo numvise nagira twatangura oya naho twatangure ahubwo mu nsizi mwanya wanje kugira ngo tunagiheza je bana ko introduce do tuguma tuyagire hamwe ariko ndamenyesha yuko ariko mbere ndabamenyesha ariko ndabase mugire live no tugitangura tudekuraje vraiment abadukurikirana bagira ikiganiro kiraryoshe cyane nayo musanguzi wewe nta nuko rero ndazi neza ko cyaba babigirwa ko babikora kuko nabantu bene hari banyukuru batazi like cyarico nka nyukuru wanje arakurikirana BF bamfashiriza like ntazi cyarico bamfashiriza nukuvuga ikiganiro wagikunze oya mu Burundi kazi yagamukamba ikiganiro wagikunze hari ahantu hari uko umuntu mezuko uhafyunda iyo ni wita like mu gifaransa bakayita j'aime mu kirundi uba wabikunze nyine ibyo ntarasaba ko mugira like urakoze cyane kugira ngo abandanya akorana intege nuko wawe urakoze cyane rero reka nshye kwa no bamenyesha ariko aradukurikirana muri umwanya izi tuguma tuyagire hamwe turaza kurabira hamwe kiko biravuga ku mirongo rugamba neza na neza muri Haut Plateau Minembwe na Murima ariko imbere yuko tuvyinjiramo neza musesangozi nshaka duhere kuri kino kintu cyangwa kuri n'amakuru numvise sinzi mu wamwaronse wowe na Kodi yuzinduko rw'abapoza ba Kongo hano iwacu mu gihugu cyacu Burundi aya makuru mu wamwamenye turifuza ko tuyoga ko runono mutubwire eske bari bazinduwe niki eske bigomba bihinduke bimeze gute bo sinzi ko twoya kuri musesangozi cyangwa kuri muri make ikibazo MCB nitafise nanje nico office narabonye bajya bashira naye harimo na Martin y'urumwe bamutera amabuye hariho na wa mugabo barasa mu kaguru bari bazanye bajya bopoza bose baretera ko nawe kuri airport bivugwa yuko wabaje guhura na president w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Neva kugira ngo ashobore kubumvikanisha kumbura ivyo badahuza na Tshisekedi nawe uzi ko we nawe ucushaka iby'iwawe ariko bavuze ko kumvikanisha reka basi ibyo ndabireke ariko icyo tuzi nuko abagabo badacana uwaka na Tshisekedi nta wuzi yuko president Neva nkuko arongoye ubumwe bw'abanyafurika yo bagomba guhuza hano bagabo narijya igihe aherukayo yasize abatekereje ijambo rikomeye nubwo ryatahuye abafise ubwenge burya yarababwiye ati iyo ugomba kurwanya umwasi ushobora kurwanya umwasi mudahuza birasaba ko mubanza guhuza mwese mugashira hamwe hama umwasi mukamugwaniriza hamwe iyo nicyo jambo yabatekereye igihe aho Kinshasa haize iminsi mike twarabonye baza mu Burundi ariko kugeza ubu tuvugana je na MC Benita icamye cyari kibazanye icindo niyo mpamvu dukeneye yuko
natwe dusigurira n'abadukurikirana. Mu bisanzwe hari abarashobora bavuga kumena amabanga mugabo byo sindi umunyamabanga wa leta sindi n'umuvugizi wa leta sivyo genda umusesanguzi ndi umu-analyst mu bisanzwe kubona bajya ba opoza ba Kongo ba leta ya Kongo bashoboye gushika hano mu Burundi ndabona baje umunsi sivyo barashoboye gushika hano mu Burundi reka mvuge ko byababereye umugisha cyane gose kuba baraje mu Burundi byababereye umugisha cyane gose kuko bigiye gutuma bava mu bupfu bari basanzwe barimo mu yandi majambo bagiye bamenye ukuri kw'ibyo barimo ubundi bari mu bintu batazi kubera ko nta experience bafise cyane ku bwa kano kaduruvayo ku bwa kano kajagari gasanzwe kari hano mu karere kacu nta experience bafise ko rero kubona nyine icubahiro yarashoboye kubatera iteka akabatumira akabakira burya bavuganye ibintu byinshi cyane rwose Michel Zami bavuganye ibintu byinshi cyane rwose icyambere cyo mwamenya n'igiki nuko bahaboneye kumenya umwasi wabo wariwe sivyo umwasi w'abakongomani bose muri rusange exactement benshi muri bajya bavuga ko Tshisekedi ariwe mwasi wabo babona ko Tshisekedi ariwe mwasi w'abakongomani ariko kubona bashoboye kwicarana na nyine icubahiro General Major ubwo n'amahirwe bagize yo kumenya le vrai visage y'umwasi wabo cyane gose donc isanamu nziza y'umwasi wabo ikindi kandi nuko hejuru yo kumenya umwasi wabo nk'abakongomani bashoboye kumenya umwasi w'akarere mu bisanzwe umwasi w'abakongomani nk'uko nyene icubahiro yama yabivuze ni nayo mwasi w'akarere kose sivyo kubera ko akarere turi umwe umwasi w'u Burundi no mwasi wa Kongo ni nayo mwasi w'u Rwanda ni nayo mwasi wa Uganda aba rero exactement aba rero bavuye ngaha batahuye neza umwasi wabo n'umwasi w'akarere harashobora kuvuga ko rujya rugendo rwabo hano mu Burundi rwababereye très bénéfique cyane gusumba ico novuga ni giki nuko Kagame hari ibintu bigiye kumuhindukana cyane gose Kagame hari ibintu bigiye kumuhindukana cyane gose kubera ko bajya ba Fayulu bajya bari muri opposition ya Kongo hariho amavirite batari bazi sinzi ko bente urazi icambo ego apana bo oya donc urabona igera iyo ugiye kuroba ifi ushirako icambo kwigera kugira ifi niyaza ariko rero bafanga ariko batari bazi ntibari bazi yuko bo bari ibyambo bya Kagame yari akoresha kugira ngo ashobore kuroba rujya rufi Tshisekedi ntabyo bari bazi kuba bashoboye kuba hano mu Burundi rero byabahaye kumenya ko bari ibyambo dezo mama kindi kintu byabaye kumenya n'igiki ubundi bamenye ko nubwo bohitamo kuguma ari ibyambo ntaco bitwaye hari igihe ifi ifatwa n'igera sevre mugabo yamaze kugicamba yego kandi yamaze kugicamba sinzi ko mutahura nubwo bafaye urubohitamwo bajya bapoza kuguma ari ibyambo bya Kagame bavuye ngaha mu Burundi bazi ko ifi ishobora gufatwa mwigera ariko icambo yakimizi yakiriye ni nkuko ifi y'igicambo atari misi yose igira rifata yego ifite ubuhinga bwo kukirya
none general byo nigeramana hari gushaka gucamo tukarindira kigira urabwa sanga yagiye kera ibi rero bafayuru bavuye ngaha bazi neza ko ni ivyambu vya Kagame ariko akoresha kugira robe rujya rufi runini Tshisekedi deuxième mema bavuye ngaha bamenya yuko hari igihe ifi gicambo nifatwe cyangwa hari igihe n'ifi ifatwa mugabo icambo coco yagicikanye so aha rero hari ikindi kintu abantu bagiye kubonera inyuma y'uyu mubonano y'idelegation yes inyuma y'umubonano wa nyine cubahero n'abapoza bakora sivyo jewe ndakwabwira ibintu bakavuga ngo wasaze waborewe ukamenga banazinguriye ukamenga tunazisangira urumva uriya ikintu gihambe kigiye kuboneka n'igiki aba bapoza ubundi umuntu aremye mwinarije inarije sinzi ko mu bicarico inarije kumva ibintu byose ari jewe kweki atari jewe ndi president kweki nakabijya bishoje no bishobora urumva abantu tenye mwinarije nimwumve ngo aba baopoza ba Kongo kubona bavuye muri mubonano kandi wababereye benefique ngo nuko bagiye guca bahagarika ibikorwa bariko barakora bya opposition wapi kabisa siko bimeze bagiye kubandanya babikora ukuri kwamye kugira ngo les vrais ennemis za Kongo baronka ingende baziboha nka kujya twabonye baboheye bajya batwimareho hajya muri mikenge ibi mu byumve ba Emmanuel Macron ibi bintu barimwo byo gushaka kugumura bakungwana ikitusa bazotangara batanze amafaranga yo kugumuka ibi bavuze ngo ni manifestation y'imigumuko amafaranga atangwe swati birangire imigumuko itabaye inoti bayiriye binutse batangaza tuko mnaho bashobora kuzotanga ikashi iribwe wanashaka na manifestation ikogwe mu ntumbero zibiri irashobora kuzokorwa ntigira inguvu ariko kandi ni nkuko naho azoba akajyo keza ko kurobanura babansi bavre ba Kongo mwari mubizi ko deja hariho abanyarwanda bari recruté kuza gufasha abakongomani manifestation icyo musanga tacu mwari muzi muri imaze imisi irikira hari manifestation bariko yategura basubitse umanga bashyize marovendo gutyo yari kuba lowiti barayisubitse mwari muzi ko hari abanyarwanda n'abaganda n'abakenya deja bari bamaze kuba recruté bakorana n'aba ba Martin Fayulu nyene exactement none ba Martin Fayulu ni bande nabo poza ba leta ya Kongo ninde yakubesha yego ko ni navyo banditse hano bitwa abari muri opposition mugabo bajya ni nka M23 cyemba nare mwaje mu sisanguzi ngo ni ryari Rwanda rwakoranye ni ryari Fayulu yakoranye n'u Rwanda sindika no gusaba mu commentaire yose opposition ya Kongo sivyo igizwe n'abandi abitavye nyene icubahiro ni bande ni equipe y'abantu batari bake abo bamenye mu ni bande amazina sindiko ndabona ndiko ndabona amasanamu anyway duhagare kuri bano baje mu Burundi eske abari muri opposition bose muri bazayo ko batumiye kuza muri mubonana negative si bose no kwekyo baje benshi hari abari cible mwebwe na mwebwe murafite invitation ya y'umuvyeyi wa Afrika none wa president wa leta w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe murafite mubonana vous croyez que c'est pourquoi no kubera abandi bataje reka ndabwira ikintu kimwe tukiri ngaha ndabwira ikintu kimwe singiye kumubwira ngo nuko ari president wanje never ibintu ariko yakora muri Afrika n'ivy'ubwiyahuzi
ni benshi bashatse kuba bobikora mugabo biyumviriye ku ngaruka bagaca basha bagahitamo kurekera Afurika mu kaga bagacungura ayabo magara urumva aba rero babaye ko pointu badomwe ku rutoki n'abakabiliste n'abatiza umurindi Kagame ntaho batanye n'aba FARDC rero kubona baje nibyo navuze ni baharonkeye akaryo ko kumenya ko ari ivyambu ni opportunity baronse kandi baronse na opportunity yo kumenya yuko icambu gishobora kuribwa mu ngabifi ntifatwe urumva aso rero sinzi kufise ikibazo kugira ngaho warumbajije amazina y'abitavye abahawe umubonano na Sonic Silence bavuze ku isoko ko muri make bavuze ko ari 5 kumbone bajya abandi n'abari babaherekeje ko babonye kare equipe nini wa mbere yari Martin Fayulu wa kabiri yari Moise Katumbi wa gatatu Augustin Matata Panyo undi nawe yitwa Delice Sanga na Jean-Marc Kabunda nibo bari bahawe umubonano na Sonic Silence mugabo abasaba muri kusa ko gusa hari n'abandi hari ibintu byose tuba turavuga ngo tunabirandire ko kuko binarusha n'abantu sivyo kuko binarusha n'abantu so rero kubw'uyu mubonano bano bari muri opposition ya Tshisekedi bahawe na nyine cyubahiro hari imbono bashoye kuko yindi mbono bagize kumbure hariho experience bahawe exactement mu bisanzwe baberetse neza yuko ikosa rito bokora bazoja kumara iminsi basigaje yo kubaho kwabo bitwe impunzi kandi benshi muri bo bujyare bikuriye n'abatamu abenshi n'abatamu urumva kodi baronse opportunity yo kwerekwa neza ko bakoze ikosa rito iminsi basigaje kubaho y'ubuzima bwabo bazoyimara bitwa impunzi ku buryo bazobura naho bahambwa mu gihugu cabo nka kwa kundi byaba mu Rwanda Kigali Kagame n'abambari biwe bagerageje kubesha abanyarwanda barema imigambwe myinshi yo kugwanya Prezida Habyarimana wanashaka imigambo yarigizwe n'abahutu cyane ngo nabo muri opposition ya Habyarimana Kagame aranabifashisha baramutiza umurindi ashaka ku butegetsi ubu bari hehe nibo nyene bahunze mu Zambia bari mu buhungiro kandi nibo batije umurindi FPR Inkotanyi aba rero ba Fayulu aba ba Moise Katumbi baronse umwanya wo kwerekwa bino ibi ntabyo bari bazi l'histoire bashobora kuba bari bayizi mugabo ntibashobora kuyirabishako ngo babone yuko nabo vyibabako aya rero n'amahirwe bagize yo kubonana na nyine icubahiro arabugurura amaso buriya ikindi kintu gyambaye bahaboneye ntacyo muzi burya baberetse yuko bashobora kubaho bicuza bakazopfa bibonye nk'abagotefwa niyombare kantu buriya mwe mwari muzi ko Godefroid Niyombare ubu ahari avuga ati cuma nkaja kugwa mu Burundi basi George intuntu n'agahinda niyo buriya Niyombare n'abandi bameze nkawe Kagame ntasho nawe nyarazi katokora ikosa byo kubareka ngo baje gutembera hafi y'umupaka w'u Rwanda uwari wo bose nibaza Kagame ni wabizeye nibyo niko ndakubwira ntashobora kwemera ko baje gutembera ku mupaka hafi y'u Rwanda kesa swa bahana na Uganda kesa swa bahana na Tanzania kesa swa kirazira kuko amaze kumenya ko Godefroid Niyombare yifuza gutaha none gasa avuga ati abantu bahemukiye igihugu cyabo reka guhemukira jewe tutimagine ibi rero nivyo rero naba ba Fayulu ba Moise Katumbi n'umwanya mwiza baronse wo kubwirwa aya majambo wo kwerekwa bino ati mondererere muraja ahantu muzokwipfuza kujya kajumbu mwari ni muri Kongo mukaburi izimanuro yabahaye zirashobora kuba zabaguye neza ibintu bihambaye cyane rwose bashitseko so bivuze ngo rero
Kagame nubwo akomeje kwikarakaza mu karere yego mosherana mu kirundi hari umugani baca ngo mu bindi wa munini uwundi utaraza yego sinzi ko mwaramuzi ndavuga cyane kabisa mu bindi wa munini uwundi utaraza kabisa cyangwa akana kataratembera kama havuga ngo wabo niho bacumba kaba ngo nyina wako ngo ni wacumba ngo nyina urumva nyina wako ni wacumba ngo nyina yego so hari ikintu uvuze cy'iyi occasion imwe baba barose kubona na Sonic Silence ko ndazi ivyo babwiye sibike ubivuze ibintu bishobora kubagira akamaro kanini cyane kuko tugerageje kurana no ku foto zirashobora kuba zino mpanuro zabaguye neza basohotse baryohewe cyane ndagutuze telefone urabe ifoto nyine byari bimeze oya Jay nayibonye bari baryohewe kabisa byaboneka neza yuko hari impinduka ibaye urumva umengana umuntu avuye mu mwobo abonye umuco voilà abasirikare kenshi kera bakija mu biroberi babafashe niho babafungira mu mandaki bavuyeyo baraba kujya kubikoko bavuga ati turacize bavuye bafise amabare rero ababaga bavuga ati ahantu turavuye kubatizwa kabisa nida cyane ariko rero ndisanguza mbabare gatoya taraja ku by'imirongo rugamba ndashaka kumenya ko mutubwira neza burabe no ku mafoto ibintu babitahuye neza n'ivuza cyane mugabo mumbabare gato yego iyi ni analyse yanje yego ibi si byo baganira nyicuba iyi ni analyse yanje yego kandi mu by'ukuri ugiye kuraba usanga ari byo kuko nyine cyo ndamuzi ni umuntu agwa neza no munanze muri ngaha ingwegwe mu maboko meza voilà aca mu kanyosha agiye mu kamera oya ahita kubwira ikibazo cyanje nagomba mbanze nanzi ko ari byo nyine byo bayazi nibyo nagira ngo baze ni mbaze eske twitege impinduka kubera ko abapoza cyane cyane barakunda kuba bozana intambamyi nyinshi ku muntu aba ari ku butegetsi twitege impinduka nk'izahe bon hariho byo bakora bakica kugira ngo bashobore kuba bonaniza afata impinduka nabivuze be musanzwe nimwitege ko nimba bategwe manifestation baca bayagarika barakeneye kujya amafaranga ya makuru na Kagame ivyunguka banabimaje nimwe bavuga ati ifi irashobora kugicamba mugabo ntifatwe urumva musanzwe bagiye kuguma bari muri opposition mugabo bagiye kugwanya umwasi bazi apana kwitiranya umukunzi n'umwasi ni nko par exemple je no shinga umugambi nkavuga ati no je nkiri nanje kuzokwiyamamaza mu matora ntibisigura ko nzoba ngiye nyene cyo yaza abaye mwasi wanje oya tuzoba tugiye donc kugwanisha ivyimviro ntabwo nzongiye kumufata nk'umwasi mugabo aba muri opposition ya Kongo bafata Tshisekedi nk'umwasi wabo bamufata nk'uko Kagame amufata hari bari baje mu mahugurwa baba brosheje mu mutwe bari baje kubatizwa nuko urakora cyane ndi wazakatawe tubaza guhurira muri komanteri reka tuje kuko bavuga mu kungurwa mu kisangizi ndamugabo ndahera kwa Kodi hama tuje turarangiriza iwawe tugira conclusion bakararaganya baranga sebe komanteri kandi usome iziri pepe nakugira mu shaka twarangiza umwanya yes ngo mwiriwe Benita na Kodi na Bosco mwiriwe cyane nakurikiye ibiganiro wakoze mu muzamaramara ni Eric yakomeje gukora inshuro nyinshi umufanzi wa mbere dufite ni Eric kabisa na Eric nogira ko views ya mbere bari Eric kabisa kandi ni no kushikigano kirange tubabwira ati Eric ni yaza mu nzu mu mikeke neza cyane nari mu Burundi azo turabe ya ni yaza mu nzu mu mikeke nuko ari mu Kagame je vraiment mu propose Benita Mugabe n'umunyarwanda ntabwo gashwohereza ati yanakebwa yanaza tukamuha pasori ngaha mu Burundi na tuzoyimuha tukatubadaye ngadi umuduhe kuri ivyo mwaduroke nonyango indamutso kuri mwese komera cyane na staff ya BM merci beaucoup ngo abanyarwanda ico baturusha kandi tuvyemere barashoboye intambara yo ku marezo sociaux vraiment kandi burya vraiment ni intambara ikomeye baratwifuka kuko nk'ubu hari abantu ko babona ubu benshi barabudefend ukamengo ni kuri cyo nico baturusha urazi umuntu kana wiki kintangaza nibaze katana mundi yofa gishoboye ukambara cravate ego ndabwo kambara long march ipantaro isa n'ikoti bitisi ugashiraho cravate ego
ukaja kuri Meddy ukabesha ukava muhira uzi ko ugiye kubesha ibyo hari undi adopfa bishoboye ni ingorane ngo hari abarundi bapanitse ngo Baraka yarafashwe bariho benshi nuko mutubwire ukuntu FDNB iri mu ikenke mwarasaze neza oya nabandanye nare mufise groupe zingahe ko mwama muvuga ngo muraduha amavideo akenshi ntumiyaduhe none kuba mwabaye cyangwa mwabaye kwibagirwa zoze baratwibutsa so ndi TK Zambia karibu cyane mukomere cyane basesanguzi turabumva 5-5 Afrika y'Epfo merci beaucoup mukomere cyane basesanguzi umusanguzi wacu Benita tuguma tunyotewa amakuru merci ni bababohe bose nabashebuja Kagame n'ivyihanaguzo byiwe byose bigizwe na Kabila Makenga Nanga Yisema n'abandi babongeremwo mbere bababohe budege niho botuza mwiriwe neza Benita hamwe na musesanguzi Kayanza turi kumwe 5 ku kandi ni Union Africaine UN UAE Mubarabu itazuzumwe z'Abarabu United Arab Emirates ibintu nk'ibyo turabumva narababajwe no kumva Ubufaransa tugikoresha igifaransa cyabo kandi baje kutumara gusa basha iyi ntambara izohagarara Kongo nta mahoro azoboneka canke ejo canke hirya ejo kubera abazungu ndaramukije kandi ndabakurikirana 5-5 ni Bigirimana Ephraim ndabakunda cyane courage hama umurundi ni mbere aha mugahahe from Zambia turi kumwe 5 turi kumwe bantu bacu jewe nta uyu yari kirana tante Mudage fundi w'amamoto ndabumva komera cyane Benita yereke abafana ubundi yavuze ati bavandimwe muraho hama Moyizi Nyarugabo ari ngaha muri Kenya yakoresheje n'inama ahitwa Gidurayi asaba ko abanyamurenge botaha nabo baranka kubera ko bamenye ko ashaka abasore ajana ku rugamba bamaze kumumenya reka ngutere muri ya Moyizi Nyarugabo amakuru yiwe namenye Nyarugabo abwiye abanyamurenge ngo nimutahe umutekano wabonetse hariya mu Minembwe abanyamurenge bamubwira bati twabyumvise kandi urakoze twebwe turi hano muri Kenya ati none gasha ko umugore wawe ari muri Amerika ariho kure cyane n'abana bawe babwire aba aribo baza badwitane tahe bagiye ku ishuri rero Nyarugabo nawe ati rero tije narahukanye nta mugore mfise ahitamo kwimenera ibanga ati nta mugore mfise ati mugabo nimba ari umukene kaza kubatora nta ngorane aca nababwira kandi ko atari mu byatwimariho na za M23 ngo ari mu kintu bita Sovoleko kimwe cyashingwa na Kabila iyi ni nkuru nzobazaniraniza ku musi ndabonye commentaire twengeje ndabaramukije mwese musesanguzi mpiyo nkuru mu Rwanda ngo bahamagaje abarozi biyemera ngo biyandikishe kugira ngo babafashe ku rugamba iyi commentaire nakasa commentaire kazi aduhe source yano makuru jewe ndaperereza mugabo ngo nabandara bwamenye kweli nanje kabisa uyitwa Tanaze Bigirimana inkuru nayo ndari bwamenye breaking
Musesanguzi ndagusuje cyane nacerewe isengesho ryo kwirukana imizimu ya Kagame tuyirukane mu izina rya Yesu kabisa. Amen. Ni hatari kabisa. As normal, we are with you 50 to 50 here USA. We love you. Merci beaucoup. Komera Musesanguzi hama madayimoni yo hakurya ya Kanyaru yamaze gusendwa. Merci. Okay. Okay, Musesanguzi na Benita, we love you. Obene Kagamestani inkotanyi inyenzi z'abahima ibyisengero ntaco bibabwiye uretse kubikamo intwaro inyenzi zirasa abakirisi mu nsengero. C'est ça. Komera ku rugamba n'abagenzi ndabiyumvamo kandi sinirigwa ndakebugwa mu gutanga like. Ndayiherako igihe cyose nshitse ku kiganiro gishasha. Merci beaucoup. Ntimucike ivutu na Yesu yaravuze ati igituma banyanka nuko mbavugira ibikorwa byabo ko ari bibi. Ndabafana gatanu kukandi. Ubundi yavuze ati Musesanguzi muhore muduha umurongo wa telefone tukabaramutsa turi mu kiganiro. Vuba cyane turi gutanga turatanga umurongo wa telefone bahamagara batanga ibyumviro. Ngabize dusaba ubushishozi bwinshi kuko umurazi ko tuba turi live. Merci. Mwiriwe neza abanyamakuru beza cyane muri ntwari buriya nivyo twari dukeneye kuva na ya makuru muduha i Burundi n'abarundi bubahwe mukomere. Merci beaucoup. Uyu muntu mumbariki ntavutse Eric ari kumate mu Madison. Uyu Eric sumo mu Rwanda bavuga nimwe mu Rwanda yanditse ngo erega abarundi ntaco dupfa ico tubaziza ni propaganda yanyu mbi mwakigumiye iwanyu abanyamurenge mukatureka hari kindi. Eric nta banyamurenge bari mu Burundi ni benshi. Hari umuntu ari muri Amerika yazinduye aranyandikira ambwira ati sinzi yuko umuntu yoba yaragiriwe ko byo guca ku ishuri mugana amusuzuguye cyane nibagiye ko ataciye ku ishuri aho yambwiye ati yanyandikiye ati abarundi n'abakongomani ngo muri ko murica abanyamurenge. Yambiye ko ari umunyamurenge cyo ndamubaza ati none batanguye kwicwa ryari acambwira umwaka hari hatwara Kabila Joseph Kabila. Cyo ndamubwira ati none burya kwanda ndamwajuma cyangwa ati ico kibazo bugenda kwajije n'ico nyishuye ngwego. Cyo navuga ati subiramo ivyo wanditse urashobora kuba wize nabi cyangwa ivyo bakubwiye barakwenze. Rero hari abantu bamaze umva izi ntambara bazirimo batazi ivyo barimo gufana kubera ko nkunda abana kare kafane batazi donc iyi bintu bya Jeva niyo biriko biraje. Rero uyu muntu kabisa ndaramutaye japo yananyumvise ndabizi ndaje karadukurikirana. Musesanguzi apana kuja mwiruka n'umwanya kuko intambara so kubipa. Twamaze imyaka myinshi amatwi yacu yumva ibihuha by'abanyarwanda. Rero bisaba ko wicara kitonda ukaduha ukuri. Uyu mwene wacu wagize ngo wewe Musesanguzi rimwe na rimwe hari aho ndiko ndumviriza ivyo uvuga nibaza ko atari ugusesangura kwawe konyene kuguha ivyo uvuga. Nukuri sindabitegera. Loha kutabitegera se bitegera nyene nuko nyene bimeze. Uzomba tudatahura tekana reka kuvuga FDNB mwizina mikenke bamaze kuyibambura kangahe uzovyemera uvyemejwe afande Rugabo ikiganiro kwa nyina Baskovia aho yareka ababwira ko ngo bafashe za mikenke za point 0 Baskovia cyambukira ubwana ujya mugore bamucunge neza ngo bushize ngo bavuga ngo ujyanitse
ngo umwuka ngo ugiye yuzuye akababaro. ngo none ko watubwira ko ataho ramforo yo cyangwa izo kubatabara byagenze gute ngo mpamvu ubwo buke ahubwo atanga abasirikare mufisi araregetanya acamubwira ati none ubwa mbere ko mwavuga ko muhacunze neza kabisa mwiyemera umutekano wameze neza bahabambuye bigenze gute Eric yagamije hano mpesanguza akubwira ngo bwana mpesanguza ureke nkubwize ukuri buriya Neva yabikoze kugira ngo ashimishe sebuja Tshisekedi ikindi ni kugira ngo azave ku burongozi bwa Union Africaine hari icyo yakoze Eric mwene wacu b'abanyamurenge baza kumuramutsa no kumushimira niwe batumye ko ibitekerezo neza uyu Janvier Mulura quelle langue parlez-vous s'il vous plaît ni langue maternelle yacu yacu yego umusesanguzi na Bete ndabakunda na like nayitanze nanje RDF na M23 natwimareho nibuke gushiraho la ndesubiremo umusesanguzi na Benito ndabakurikira na like nanje nayibahaye RDF M23 natwimareho nibuke gushiraho like Eric Munyarugo wibuze gushiraho like c'est ça nawe nyina mushika witwa Aline sinzi ko mwashiraho like ni muvyibuke inshuti zawe ari umuntu yanditse commentaire yishavugisha yitwa Wiri ntirampera yavuze ati basisanguze coalition ya Kongo barafise ikigongwe bajye abafaransa bari kubajana babavunaguye amaguru bakazotaha bacumbagire ikindi naco kizofasha coalition ku rugamba nuko bokura ikinya n'ikigongo umuntu umushira bambaye bamara reka nkubwire ubundi muntu yamvugishije karambwiye ngo burya ngo buryo bari guhana bajya abafaransa kandi ni strategie zikoreshwa quelque part wajya ngo bajya bafashwe bari guce babotsa bakabajya bagaca bafata umwe bakamura itike y'indege yambaye ubusa bakamurikira amakoroni bivuga ibyo wabonye ariho uvuze ngo izigeze koje si vyimwe mu Tanzania igeze gukorera abanyarwanda hafi y'umupaka w'u Rwanda oya si ibyo bakora muhungu iyo nindi nk'uturi mu kuzana kandi numvise ngo Tanzania ngo imigumu kigomba gusubira ku tariki igenekerezo rya ndwi n'irya ejo nejo igamije abamenya kubitoza abaopoza ba leta ya Kongo baguye mu maboko y'umujyanama mwiza komera cyane bantu bacu amahigwe opposition ya Kongo yagize nukwiyumvira kuza kuyagirwa byinshi nanye n'icubahiro Neva wacu ari wavuze ko ngo Nyarugabo ngo atakiri ngo Nyarugabo ngo yamisi ngo ni Nyarugore ngo mahoro musanguzi na Benita turabashimira ku makuru atohojwe neza muduha abo baswa bazohonyoza ukuguru mu Burundi nk'ubu mazibihe narakumbuye inkoho bo bampaye akazi barazi Eric yabajije ngo Maripo none wabajije Maripo ari Eric Chamishoti Maripo yari umunyamakuru wa Murenge 5 harundi yanditse ati itwa Juvenal kubw'amakuru meza mudushikiriza ndakeneye ko twohurira aho yise mu Kavayo aho sindahazi mu Ruziba tukagira mu kantu muheza gihe bayita Kavayo akavayo akavayo nagaki nakabari bitu kumenga bita Kavayo USA turi ku murongo iwabo ni saa 9:07 intambara ya Kongo ni Rwanda n'inka ya Ukraine mu Burusiya intambara ya Kongo n'u Rwanda ni nk'iya Ukraine n'Uburusiya baguma bavuga Uburusiya ntibutsinda ino bakabuse neza Warwanditse ati ariko Blackwater ko itavugwa iracari muri Kongo
canke ni strategie militaire igomba coopera assurance. icyo kibazo ntacyo twakwishura. Undi avuga ati niho ngishika mbere yuko numviriza mbwira ibya point zero ko mbona yomubati bacimamanda chimamanda subiza ikiganiro inyuma twabivuze. Eric agize ati none se niba Gitwaza ari twigwaneho bigutwaye ikisi ntacyo bintwaye inshuti yacu rega yini twigwaneho ko nyene amajambo avuga n'aba twimareho ari mubosha abandi. Ubundi yavuze ati good evening Diaz, I am Brian from Uganda, I love you basesanguzi bacu, merci. Okay, Yes, ndabona ku musozo wazo. uyu agize ati ni bateri febre Makoro akoze kuburi gwindero n'umugore kumaramazwa na Kagame kumaramazwa n'Uburusiya muri AES Burkina Faso Mali na Niger none hagiye kumaramana no muri Congo. Santiago ati ni mwubahwe musesanguzi nukuri muri intwari n'uwo musore wacu. Merci beaucoup. Ndabaramukije mwese umusesanguzi mpiyo nkuru mu Rwanda bahamagaje abayisomye. Okay. Izo zinyuma twazisomye. Umusesanguzi ndagusuje cyane nakerewe ise okay ni mwayisomye. Turangiza ikiganiro. Ego. Turashaka kurangiza ikiganiro mu kurangiza kandi nagize ndabashimira nashimire Kodi. Merci beaucoup. Nshimire na musesanguzi twabanye mu kiganiro. Nshimire nabo twabanye mu kiganiro bakoze commentaire bagize like mwese ndabashimiye aho mwagize ikibazo mubaze murashaka kubaza muri commentaire hama tukazobishura ubutaha mu biganiro by'ubutaha. Rero ndabashimiye muri rusange turabakunda cyane naho tutaha mu biganiro byo ku munsi w'ejo murakoze cyane.